Inkuru yababaje benshi ni inkuru y'urupfu yababaje abantu benshi cyane. Hari itariki 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2023 aho umufasoni savye Yesu Marguerite w'umushingantahe ku bwayo Vena akaba n'umuvyeyi w'abana bane yitaba Imana inyuma y'imisi itari mike. Nshuti mukunzi wa Step Media 257 uba muri kuradukirikirana ibihe vyose, ndakuramukije ndakwifurije amahoro y'Imana yuko yokomana nawe. Kuri mikro ni Beni, amajwi n'amasanamu uko bitegurwa hamwe na CK. Ndakubwira ati si imisi yose yamari kwa Mungu, haraza ibihe vyiza hakaza n'ibihe bibi, haraza igihe c'umunezero n'igihe c'umubabaro. Ni vyose tuza kuvyakira kuko turi kuri nosi y'ivyiza n'ibibi. Ni inkuru yababaje benshi, ni inkuru y'urupfu yababaje abantu benshi cyane. Hari itariki 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2023 aho umufasoni savye Yesu Marguerite w'umushingantahe ku bwayo Vena akaba n'umuvyeyi w'abana bane yitaba Imana inyuma y'imisi itari mike arwaye. Akaba yarashinguranywe iteka ku mpanda itariki 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2023. Imana imwakire mu bwami bwayo. Only
dusenge Imana twishimira ibikorwa maze dushoboza gukora, ariko kandi kugira ngo dusengere urugendo tugiye kugira ngo Imana ize kubana natwe turongore ushika muri kijya kibanza, kandi hari ahantu tuze kuhabona umutekano w'ijuru. Kubw'ibyo rero twagira dusabe umukozi w'Imana mpawe n'Imana Dominique kugira ngo atuze ijwi asenge, turamuhaye ikaze. Nyine icyubahiro Mana data wa twese mushobora byose, muri kino gitondo cyiza turi hano turongeye kuduza amashimwe dukenguruka. Bavuze ngo mwabe mukenguruka muri byose,
natwe turakengurutse ku byo wakoze, turakengurutse ku byo wadukoreye, waduhaye aka kanya keza ngo duherekeze inshuti yacu, duherekeze umukunzi wacu. Turabigushimiye Mana, turabigukengurukiye ko hari abandi bapfuye babura babaherekeza, abandi babuze ababaza kubahamba, ariko twebwe duteye iteka ngo tumuherekeze. Nuhabwe icubahiro Mana. Ijambo ryawe riravuga ngo hahirwa abapfa bapfira muri Kristo Yesu, kugira ngo ibikorwa bakoze bigende bibaherekeza kandi ngo baruhuke ubutame bw'ibikorwa. Mana, turagushimiye ko umukozi wawe aruhutse kandi ubutame bwose yarafise muri ino si araruhutse. Icubahiro n'ikibi cyawe Mana. None rero turagushimiye kuba amaze gushika, turagushimiye kuba amaze kumusezera. Tugiye kuva hano rero nyakubahwa, ushishikare kujana natwe, utubere Imana mu nzira tugiyemo, imiduga tugiramo, kutugirire neza. Tutamuze satani w'amasanganya, tutamutse impuhwe mu mizose, turazi ibitakuvako byose, ariko tuguhaye ikaze nyakubahwa ko watanze umwana wawe Yesu Kristo adupfire. Nicyo gituma wavuze ngo abakwizigiye bose basa n'abegamiye umusozi Siyoni, nta kintu na kimwe gishobora kubanyiganyiza. Turi mu kuboko kwawe rero, uturongore kuva dutanguye ibi bikorwa no gushika dusozereye. Icubahiro kize kuba icawe mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen.
marayika abamahayora mpagere isiyoni mu ntebe y'ubwami hava mu ntebe y'ubwami hava uruzi rw'ubugingo ruca mw'ijuru hagati rubonerana rwose iyo mba mfise amababa nkayo ntagere isiyoni. ni urupfu rwababaje benshi kuko yari umupfasoni yari akunzwe cyane, yarangwa n'urukundo no kwitaho abatishoboye. N'igihe yari ku musego, igikorwa cyo kwitaho banaho nikora ntiyigeze agihagarika. hano kugira ngo baturirimbire iyo ndirimbo mu bunyarutsi dushobore kubandanya porogaramu. turabahaye ikaze. Abanyamahoro turagusezeye twabanyamahoro mukozi w'Imana, twabanyamahoro turagusezeye. abanyamahoro mukozi w'Imana Twabanyamahoro turagusezeye twabanyamahoro muvukanyi wacu, twabanyamahoro turagusezeye. abanyamahoro mukozi w'Imana, twabanyamahoro turagusezeye. Margarita mukunzi wacu turazirikana ibikorwa byawe, wambitse benshi wagaburiye benshi, wahaye indaro ingenzi nyinshi, ariko Imana yakujanye
wakoze umutware wawe abana bawe abapfukanya ababyeyi n'abagenzi turagusezeye ruhuka amahoro ntituzibagirwa ibyo wakoze ni heza ni heza ni heza n'ukuri ni heza ruhuka 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 amahoro ruhuka ni heza ni heza ni heza n'ukuri ni heza ruhuka 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 amahoro ruhuka ni heza ni heza ni heza n'ukuri ni heza ruhuka 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 amahoro ruhuka Margarita rero ntiyapfuye arasinziriye abizera turafise ivyizigiro ko ari umunsi tuzomubona. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Tugomba tubandanye rero programa yacu, hari ijambo ry'Imana tugomba twumve kuko abaririmbyi bamaze kumva baririmba ngo yari umukozi w'Imana kandi yari umukozi w'Imana. Twagomba rero mu cyubahiro ciwe umukozi w'Imana ngendangenzwa Apollinaire abyaguruke ashike hano kugira ngo adubwire iryo jambo ry'Imana Imana yashize ku mutima wiwe. Tuje dusaba Pasteur Alexandre ashike hano kugira ngo asengere iri jambo. ko turi kino kibanza wewe ubizi, tugushimire ku byiza byose kuko wewe ari wowe uzi ibikwiye n'ibibere ku bugingo bwacu Mana. Hari ijambo rigiye guca hano, ijambo rigiye gufasha imitima iri hano, ijambo rivuga ku rupfu. Reka umuntu wese yibutswe ko ku isi turakavantara n'ingenzi ku bw'ijambo ryawe, maze bidutere kwisuzuma uko duhagaze. Abantu benshi bamatanye n'isi batazi ko bazoyivako, ariko reka umuntu wese yisuzume yibaze ingene akwiye kuyivako atari wawe mu ijuru. Hezagira umukozi wawe, hezagira ijambo ryawe, twese tugire neza tubisavye mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Ukanye amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo, amen amen amen. Kumengo muratinya, nimutinye none rero tugomba kwirurana muri iri jambo ry'Imana. Aha ikintu cya mbere tugomba kuvuga, aha aya majambo ntituriko tuyabwira Margarita, oya, canke izi ndirimbo bahaye baririmba si za Margarita, nizo kwerekana umunezero bari bafitiye Margarita, nizo kubwira mwebwe kuko Margarita kiriho wewe mwarayazi, wewe mwaravuganye, wewe mwaraganiriye, no kugira ngo wibuke ko Margarita yakubwiye ubutumwa bwiza, yakubwiye inkuru nziza, hanyuma nawe uce muri iyi nzira Margarita yaciyemo. Ushobora kwiyumvira ati none Margarita yapfuye gute? Ushobora kwiyumvira ati ntiyivuze, ushobora kwiyumvira ati yivuze hatariho, ushobora kwiyumvira ati yarihenze. Oya, ntiyihenze. Umunsi wo gutaha wa Margarita n'uyu nyene. Yesu ashimwe. Abantu kenshi baratana kw'imyikomo ngo ni naka yandoze, ni naka yanyishe, ni naka yambaze nabi, ni naka yankoze nabi, ni naka. Oya, umuntu arafise umunsi wo kuvuka n'umunsi wo gupfa. Ko wavutse menya ko ari n'umunsi wo gupfa. Uno munsi tuzanye Margarita, ejo ni jewe kandi ejo ni wewe. Ivyo ntuvyirengagize, ejo ni wewe canke jewe. Ikintu kimwe gikuru gusa dukwiye kwibukanya nuko vyaranditswe. Namye nsoma ijambo ry'Imana
ngo Imana irazi iminsi yacu. Iminsi yacu uvuka iyizi ugapfa iyizi, nta n'isegonda, nta n'isaha, nta n'ikintu kirengako. Kandi umwe wese arafise ingene azogenda, umwe wese arafise inderuzi zomujana. Reka rero turabe ijambo ry'Imana. Sabestana rigire hafi dusomere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Turavuga ngo ukuvugwa neza kuruta amavuta amota cyane y'igiciro kinini, kandi umunsi wo gupfa uruta uwo kuvukako. Ni byiza kuja mu nzu y'abagandaye kuruta kuja mu nzu y'abatumire, kuko ari ryo herezo ry'abantu bose, kandi ukiriho abishirako umutima. Amen. Aha hatubwiye amajambo atatu ahambaye. Uyu musiguzi Bibiri tubwira ngo yari umunyabwenge, kandi ugombye kumenya ubwenge bwiwe usomye Bibiliya urabona ubwenge bwiwe, kuko ngo yaraserangura ikintu cyose akakimenya, ngo yaramenya n'ibiti ingene bivuga, na tujya twatsi tunaga hejuru ku nzu z'ubwatsi, ngo yaramenya ingene tuvuga, ngo yaramenya n'ingene ibikoko bivuga, ingene amasamaga avuga. Aha rero niba ariko aravuga ngo ukuvugwa neza kuruta amavuta atamirana y'igiciro. Hariho amavuta amota, umuntu naho yoba ari kure akumva ataharaciye umuntu yisize amavuta, ariko ayo mavuta nubusa kuko arahera. Ariko kuvugwa neza nk'uko Margarita ariko aravugwa neza, ati yarizeye umwami Yesu, yabana amahoro n'umuryango, yabana amahoro n'uwo bubakanye, yabana amahoro n'ababanyi biwe nabo bakorana nabo bagendana. Iryo ni ryo jambo rihambaye ritazoherana imbere y'Imana. Imana ishimwe. Amen. Kintu ca mbere uri muri ino si ukwiye kwiyumvira, mbega uravugwa neza? Simpaka nguvugwe neza nabo muvukana, simpaka nguvugwe neza nabo mukorana, simpaka nguvugwe neza n'abatunzi, simpaka nguvugwe neza na nyoko naso, simpaka nguvugwe neza n'umuntu wagiriye neza umwe. Ni ngombwa uvugwe n'abantu bose kuri intungane, kandi uri umuntu mwiza. Aha rero kuvugwa neza, wewe uca wiha akabazo, mbega wewe uravugwa neza huba? Uravugwa neza n'uwo mwubakanye? Uravugwa neza n'ababanyi bawe? Uravugwa neza n'abana bawe? Uravugwa neza n'abo mugendana? Uravugwa neza n'abo mwirikwana, n'abo mukorana, n'abo mwigana? Uravugwa neza? Kuvugwa neza ngo biruta amavuta atamirana y'igiciro kinini, amota cyane. Yongera umusiguzi akavuga ngo umunsi wo gupfa ngo uruta umunsi wo kuvuka. None igihe Margarita avuka twarakoranye kuko twakoranye. Igihe Margarita avuka ntitwakoranye, hoba harakoranye se na nyina n'abari hafi, ariko ni bake. Mugabo uno munsi umuryango wakoranye, abo biganye bakoranye, abo bagendanye bakoranye, abo bakorana bakoranye, abana bakoranye, imiryango yakoranye, inshuti n'abagenzi bose bakoranye. Kubera iki? Kubera n'umunsi wo kurangiza. Umwe wese avuga ati ni ngombwa ndahasiki. Nawe utobora uraje kumuraba gwaye, uno munsi waze kuko ni munsi wa nyuma. Uvuga ati ntegeza kuza kumusezera, sinabimenye canke narabuze umwanya, mugabo uyu munsi umwanya utegeza kurondera. Arafise nari ivyo yaranguye bituma tuza, arafise ivyo yaranguye dukorana, twigana, tugendana mu miryango, turera, tugaburira, twambika, tugira neza. Arafise ivyo yaranguye bituma uvuga ati ntiyogenda ntamusezeye. Uyu munsi rero uruta umunsi yavukiyeko, kuko no munsi turazi ico yamaze.
turazi ibikorwa yaranguye, nivyo bituma umuntu ababara, nivyo bituma umuntu yumva ati mbega nzobishobora, mbega ninde azobinkorera, mbega ninde azobindangurira. Nuko arafise ivyo yubatse, arafise ivyo yubatse mu muryango, arafise ivyo yubatse mu ishengero, arafise ivyo yubatse mu gihugu, arafise ivyo yubatse. Nivyo rero bituma tumwibuka. Yesu ashimwe. Nico gituma uyu munsi ari uhambaye, ni umunsi mukuru ukomeye cyane, umunsi wo kurangiza muri iyi si. Aha Margarita ntazosubira kugaruka muri iyi si yambaye uyu mubiri, oya, mugabo twebwe ni twebwe tuzomusangayo. Margarita ntazogaruka, mugabo jewe nize nzomusangayo, kandi nawe uzomusangayo. Ikindi rindi jambo rya gatatu yavuze ngo hako woza mu nzu yaho bagutumiye, hari ibirori, iminsi mikuru, kuryoherwa, ubukwe, imanza, ni vyiza, atariko wihutire kuza mu manza z'ababuze aho bagandaye, kuko havugwa amajambo y'urupfu, havugwa amajambo yo kurira, havugwa amajambo akora ku mitima abantu bakibuka ati nakarapfuye. Nari mfise mama atarapfa, hariho umutware yakunda, yari afise inka, nari nkiri mutoyi, uwundi munsi baje kumubwira ati wa mutware arapfuye Coya. Yikubise ku mateka avuga ngo Coya arapfuye, Coya arapfuye, naza nka ziwe. None inka ziramugarura, inka ntizimugarura, amatongo ntamugarura, ivyo yakoze ntibimugarura. Aha ku mpanda hari abantu bafise amadoktora n'amadoktora, aha abantu bafise amametrize za kaminuza, aha abaganga, hari abadokiteri, hari abantu bahambaye, aha abagwizatunga, aha abantu baciye ubwenge, ahantu hari abato n'abakuze, mugabo bari ngaha barindiriye inzamba, barindiriye inzamba, barindiriye inzamba, barindiriye inzamba. Kandi uzoyumva abizeye, uzoyumva abizeye. Mbega warizeye umwami Yesu? Ngo abizeye, abapfuye bizeye, ngo nibo bazodutangurira imbere kuzuka. Abazoba bakiri umubiri natwe twizeye, ngo tuzogenda tubakurikira. Yesu ashimwe. Amen. Aha aradutanze kwambura umubiri, aradutanze. Yesu ni yajejo nkiriho, ubu yarantanze, nanze nzowamburira igira kabiri ndabaherekeza. None rero bene data bavukanye muri uku kuremeshanya, hariho akaririmbo kavuga mu indirimbo ya 228 ivuga ngo mbega wewe wobishobora, mbego ngo wewe wobishobora namba ufise mpwemu yera, yo bigushoboza namba ufise Imana mu mutima wawe, Imana yo gushoboza ukazogira iherezo ryiza. Amen. Amen. None ngomba nongere ndabaye ijambo imwe rivuga ku vyerekeye gupfa. Gupfa, uyu musiguzi Yana mu gitabo ca Samweli, mu gitabo ca Samweli Yana yarabivuze mu gitabo ca mbere ca Yana ca Samweli igice ca mbere ku murongo wa 12, igice ca kabiri ku murongo wa 12 avuga gutya ngo Uhoraho oya sicyo mu gitabo ca Samweli igice ca kabiri ku murongo wa 6 havuga gutya ngo Uhoraho niwe atuma umuntu apfa, kandi niwe atuma abaho, niwe amumanura ikuzimu, kandi niwe amukurayo. Amen. Amen. Ntuze rero tumwiko mukuri mugenzi wawe, oya, Uhoraho niwe atuma umuntu apfa,
kandi uhoraho niwe atuma umuntu abaho. Namba uba uriho emwe, namba wiba, usambana, ukora ibyaha, uboregwa, wica, uri umwicanyi, uri inkozi y'ikibi, mugabo Imana nigituma uriho, ikurindiriye guze wihane, upfe wihane. N'umusiguzi no mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe naho nyene ijambo ririyo, kuko yanari kararirimba izi ndirimbo, yari karabikura muri aya majambo y'uyu musiguzi, yari karabikura muri aya majambo y'uyu musiguzi, ko mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe avuga ko mu gusubira mu byagezwe igice cya 32 umurongo wa 39, nibaza ko yoha dusomera cyane. Gusubira mu byagezwe igice cya 32 umurongo wa 39 umurongo umwe gusa. Karavuga ngo nuko rero mumenye yuko jewe ubwanje ari jewe Mana, kandi ko atayindi Mana ibangikanye nanje. Ni jewe ntuma umuntu apfa, ni jewe ntuma umuntu abaho, ni jewe nkomeretsa ngakiza, kandi ntawe ushobora kugira ico arokora mu kuboko kwanje. Amen. Murumva ya majambo ngo ni jewe uhoraho, ni jewe Imana yakuremye, ni jewe ndagufise kububasha, ngo ni jewe ntuma umuntu apfa, kandi ni jewe ntuma umuntu abaho, ngo nta numwe yoshobora kukurokora mu kiganza canje. None rero bagenzi, Imana yaratanze umwana wayo Yesu Kristo w'ikinege waturokore. Jambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rwatumye Imana ikunda bari mu isi, ngo nibwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfera ubingwa arikaronka ubugingo budashira. Amen. Abari muri Kristo Yesu, Bibiliya ngaha ku murongo wa 8 mu Baroma mu gice 8 ku murongo wa 1, ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Ngo nuko rero ubu abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Mbega uri muri Kristo Yesu kamugenzi? Mbega warizeye umwami Yesu? Ejo ni wewe, ejo tuzoguherekeza dusire kwivu twitahire, ejo muzomperekeza munsire kwivu mwitahire. Mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa bafira mu mwami, ngo baruhuke ubutame bw'igukorera Imana bagize, ngo ibikorwa byabo vyiza ngo bigenda bibaherekeza. Amen. Naya majambo nagomba kutwiruranisha, mugabo hari igitero nagomba ndirimbe mu ndirimbo z'ikirundi kugira ngo ngire umushinga ntaye wiwe, kuko hari igihe yiyumvira ati none jewe bizogenda gute, mbega jewe nzobisobora. Nukuri biragoye ku muntu abuze umuntu. Indirimbo ya 280 biragoye ku muntu yabuze umuntu, nta majambo dufise umengo twokoresha yo kubaremesha, ariko muhemu yera azogusoboza. Imana data wa twese izogusoboza. Nituve hasi twese hamwe tureke gutererwa, irahera imisi irahera. Nituve hasi twese hamwe tureke gutererwa. Gatatu icyo cyoshobokerane
hamwe iminsi iriko iraguhera nta mugenzi kumihera hari iminsi Imana yakwandikiye yo kuba muri ino si hari iminsi Imana yandikiye umuntu uwo ari we wese yo kuba muri ino si iriko iraguherana iriko iraguherana utihanye iriko iraguherana utakizwa tugarukirize ngaho mukozi w'Imana wabuze ivyo mpwemu yera azogushoboza niwabikunda vy'ukuri mpwemu yera azokuremesha azogushoboza niwamusengana umwete azogushoboza azoguha insinzi azoguhakunesha twese rero wakire kunesha mu izina rya Yesu wakire iherezo ryiza wakire kuzoba nka Margarita Imana bahezagire reka dusenge Imana. Mana yacu uri mu ijuru turagushimiye kubw'ijambo ryawe ijambo ryawe wavuze ngo turivuge turibwire abatarizi ngo tubibwire n'abasubiye inyuma none rero ijambo ryawe ni rizima rifise umugi rifise inkota ngo riratandukanya amagufa n'imisokoro emeza umuntu wese ari hano yiyumvire ku iherezo ryiwe yiyumvire kugira iherezo ryiza kuko amafaranga ntazoyazana ubutunzi ntazobuzana icubahiro ntazokizana amashure ntazoyazana ibyo afise ntazobizana ariko ngo harigo bapfa bapfira mu mwami ngo baruhuke ubutame ngo kandi ibikorwa vyiza bakoze vyo kugororoka ngo bizogenda bibaherekeza icompa ibishengero riri hano riherekeze Margarita uyu munsi ukababera umunsi mwiza wo gufata ingingo kugira ngo baze bagire iherezo ryiza turabasengeye Mana umuntu wese guhitamwo umuntu wese kumenya ko mwisi turi ingenzi kubizeye iwacu ni mwijuru kubatizeye ngo bazotabwa mu kiyaga c'umuriro aha bansi Imana banse agakiza banse Yesu bazotahererwa bahanwe none rero urakoze reka utwirure wirure umuryango kandi twese turemeshe uremeshe ishengero uremeshe abera ubikore nk'Imana turabigusavye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Reka dukomere amashyi ijambo ry'Imana kuri iri jambo umukozi w'Imana avuze ngo umunsi Margarita avuka si abantu bangana gutya bashitse mu muryango kandi n'abahashitse baza bavuga ngo kiramama simba imanga kirarusizi n'ayandi majambo bavuga yo gukeza umuvyeyi ariko uno munsi urabona turi abantu benshi ngaha kandi nta numwe ariko avuga ayo majambo yo guhoza ndi ababuze Imana idufashe cyane haleluya 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 reka tuvuge amen tuvyemeze rana twese aha turatekereje umuntu wese ariko ariyumvira hari uyumvira ibyo Margarita yamukoreye hari n'ubundi ashobora kwiyumvira ingene babanye ariko ibi nk'uko ijambo ry'Imana rivuze bidutere kwitegura iminsi iriko irahera Margarita yaramaze amezi 5 agwaye agenda mu bitaro avayo inyuma y'indwi imwe asubira mu bitaro kandi turiko turamusengera tuyaga nawe twaravuga tuti turafise ivyizigiro nawe akatubwira ati nukuri je numva nakize Yesu nahabwa icyubahiro mugabo ko Imana ari ituma umuntu apfa yaramurekuye iramuhamagara aritaba suba ko amasengesho yacu Imana itayumvise yarayumvise kuko Margarita yarangije neza Yesu nahabwa icyubahiro reka rero twumve intahe y'umuhisi musavye Yesu Margarita dusabe Colonel Bukuru Janvier ashikana kugira ngo adushikirize ntaye Jean Bosco Yesu Margarita novuga nti uyu muhisi musavye Yesu Margarita ni umwana wa kabiri mu rugo kubera twavutse turi abana 12 hari undi yitavye Imana
ngerageje rero kuvuga ibyamuranze je namukurikira je ni hasa dansira nitwe twamukurikira yari umuntu rero yarangwa n'urukundo yari umuntu yarangwa n'urukundo haba mu kibanyi aho twaba mu gihugu cy'u Rwanda haba ku ishuri ahantu yize yari umuntu arangwa n'urukundo wayibona ukuntu abana bigana abana bagendana baza kumuramutsa eka yarabigaragaza rwose kandi na twebwe tuvukana kabidukundisha ikindi kintu ndamuzi ko yari umuntu afise umwete yari umuntu afise umwete akunda ibikorwa kandi na twebwe kabidukundisha kandi n'ababyeyi bakamukunda cyane ikindi kandi ndamuzi ko yari umuntu mu buzima afise courage yari umuntu mu buzima afise courage nababwiye yuko yari umwana wa kabiri mu rugo mugabo niwe yatanguye kushinga ugwiwe hanyuma ashinga ugwiwe atarahiza amashuri ikintu rero nabonye ko afise courage amaze kubyara abana babiri yaciye asubira ku ishuri ariga amashuri arayaheza icyo gihe je nari bubanza nawe yiga i Bujumbura ngaha yarantumye ko tiburya rero je nasubiye kwiga uraza ndamutse naje kumuramutsa mu Kamenge ikindi kintu kandi ndamuzi ko yari umuntu akunda gusenga cyane yari umuntu akunda gusenga cyane kandi na twebwe akabidukundisha kandi no mu nyuma yaradutse araba umukozi w'Imana eka yarakunda gusengera abantu cyane ikindi kandi ndamuzi ko yari umuntu je yarakunda kumbwira ati je ndakubona imfuvyi je ndakunda abapfakazi ati nukuri mbonye umwana w'imfuvyi ntako ntagira ngo ndamufashe canke umwana w'umupfakazi ntako ntagira ngo ndamufashe ico kintu ndakimuzi ko cyane rero uyu muhisi nabwiye ko ndamukurikira mu muryango hajya hari umuntu muhuza amaraso jewe mu mushiki wanje ukuri twari twarahuje amaraso nta minsi ibiri yahera ata telefone akambaza ati amakuru abana bameze gute eka naho n'abandi mu mahanga ni nko muri Somalia canke ahandi hose yarambaza amakuru yiwanje akambaza ati nimanuka nzoca muhanda w'abana ndaye kuntu bameze kandi yarabikora koko akambwira ati nahaciye muhira nabonye abana barakomeye ikindi kintu kumbure nta zokwibagira hari ku munsi wa gatandatu mu muryango iwacu hari umwana yari yaronse diplome benshi bari bagiye kuri diplome y'umwana hanyuma arampamagara ati mbewe bagiye kuri diplome tuyagende muhira ati hari ibintu byafatiye ati uraza ikintu tuvugana aha kwa muganga yaragore muri preserge je nagira rero ko tuvugana iby'umuryango mugabo nshitseyo acarambwira ati kurya rero ati abandi bose narabasengeye hari hasigaye ko nsengera wewe kandi rero umbabarire upfukamira gusengera murabikoze aransengera arambwira ati urazi yuko papa ari igikorwa yakushinze uzohabera umugabo iryo jambo yarabimbwiye mugabo gusa bene wacu kumbure sinari bwaronke ukuntu bivugana hanyuma rero ijambo rindi novuga ni ryo gushima niryo gushima ubwa mbere na mbere nagomba ashimire turafise umuvukanyi Constance famille Habyarimana Stani nukuri akigwara niho yashikiye baramugwaza mbere nagomba mufashe ku izina ry'umuryango mufashe iyi famille muyikomera amashi naciye nibuka rero icyo gikorwa ababene wacu bakoze tuvukana je nkiri umwana muhira twari twahishe urwarwa hama Mutamba Sebastiano araza kuturamutsa baraganira umwanya muri na papa hanyuma papa hageze ko atambwira ati tumuherekeze twaramuherekeje hanyuma rero tugarutse acarambwira ati mwana ati nagomba ndakubwira ikintu ati urabona kuntu je na Mutamba Sebastiano tubanye mu mahanga ati nawe rero nagomba abo bakuru banyu ba Fode na Manuel na Paterine ati muzokwame mufatanye umuntu nkuko dufatanye mu nda je na Mutamba Sebastiano
rero naciye ndabibonera ukuntu uyu muryango abavukanyi batwamye hafi. Je ndibuka Constance haragera igihe uyu muvukanyi wacu bamusaba kugira amagizame hanze, amagizame azimvye, agaca tubwira ati nubwo nta mahera ahari reka mberekeje ndakura ahantu hama mwebwe mu nyuma muraza kuraba tuyaterateranye kugira uyu muvukanyi wacu turaye ko twosoga ubuzima bwiwe. Ico kintu rero cyarashoboye kunkora ku mutima gose, yego mvuga ati izi famiye z'abavukanyi tuzokwame gutya, tuzokwame dufatanye mu nda. Hanyuma ubundi abandi bantu nshimira n'abavukanyi tuvukana, cyane cyane mama Urupfu n'abandi bavukanyi tuvukana, eka nta kintu batakoze kugira ngo turaye ko twosoza ubuzima bw'uno muvukanyi wacu, mugabo ko Imana yashatse kumwegereza nta kundi tuzokwama twibuka impanuro yaguma duha. Hari umukecuru wo Musema, izina ryiwe mugabo n'uriya Cezari, nagomba nawe ndamushimire kubera kuva uyu muvukanyi wacu agwara yaramubaye hafi cyane, aramugwaza igihe kirekire cyane. Ubundi iyindi famiye ngomba gushimira ni iyi famiye uyu muvukanyi wacu yari yagiye gushakamo, famiye Venance. Namwe rero nagomba ndabashimire ukuntu mwatwaye hafi ntakumutagize, ariko nagomba ashimire umwana w'imfura na Ariete Mukama namubonye kushinga nawe gose, naramubonye ko ari umuntu nawene yaragerageje gose uko ashoboye gose kugira ngo agwaze mama wiwe. Jewe hari igihe yabwira ati mama azokira, tega azokira. Vraiment je nagomba nawe bakumpera amashi nakutagize bakumpera amashi. Ego sinovuga byinshi kubera hizi programme zihari, mugabo Venance nk'umuryango nagomba ndakubwira yuko tuzokwama hafi abana mushiki wacu ashize, nkuko twara tubakurikirana, tuzoguma tubakurikirana. Yego tuzoguma turi kumwe tubarere kugira bashike hejuru. Abandi bantu rero nagomba nshimire n'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana mwaratubaye hafi, mwatubwirise amasengesho nako mutagize, yego mwaratubaye hafi. Rero sinobicisha amajambo, yego nagomba mwese mu byubahiro by'abanyu mwese ndabashimire kuntu mwaje kudufasha, murakoze cyane. kugira ngo uvuge ubuzima bwiwe bujanye n'iby'akazi. Marguerite musavye Imana, musavye Yesu Marguerite yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi, avukira 2005 avukira Inyange muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi. Amashure y'intango yayize kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu gushika mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu kuri école primaire Musema. Abandanya kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu gushika mu bihumbi bibiri kuri college communal Buraniro. Nyuma yaho yaramaze imyaka ibiri ahagaritse amashuri gatonya, nga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri gushika 2002 gushika 2004 yaciye abandaniza ku ishure école paramedicale yitwa ITEM, aho yaronse impamyabushobozi ya A3 mu bijanye n'ivyo gukurikirana amagara y'abantu. Kuva mu 2004 gushika asozereye ubuzima bwiwe, yarangurira imirimo yiwe ku bitaro bikuru by'akarere ka Musema, aho kuva ico gihe yaciye mu bisata bitandukanye biranga ubuzima bwa hospital Musema, kandi ivyo byose akabikorana ubutwari, urukundo rw'akazi no kwitaho amagara y'abantu cyane bene igihugu bitura hospital Musema. Kuva mu 2004 gushika asozereye ubuzima, yaronse inyigisho nkirizabwenge nyinshi mu bijanye no kurikirana amagara y'abantu,
aho kuva jewe nshise kuri tamusema nasanze arongoye igisata cari kijeje gukurikirana amagara gukurikirana ingwara zidakira cyane ingwara y'umugera wa sida, aho yabikorana urukundo ku buryo igihe cyose yaragwaye yama antelefona ambwira ati twotunganya gute iki gisata tukakivuganako. Ico ndamushimira ko cyane nicuko naho yari ku musego muri kwezi kwa 12 twavuye tuvugana twandikana kuri WhatsApp tuyaga kubijanye nuko service yobandanya ikora neza. Ndibuka yuko yana telefonye arambwira ati nubwo biruko service ya prise en charge ikwiye kuronka uba arayihagarariye mu kurindira ko ngaruka. Ni nawe ubwiwe yashoboye kudupropoza uwo yabona ko yobishoboye, twaramuhaye ubwo burenganzira ko niwe twabona kumenga abishoboye atawundi muntu yoshobora kumusubira, ariko wewe yaratubwiye shwayo twohashira. Ico nshima ni cuko nubwo amagara yaramukitse nta na rimwe yigeze adohoka kuva vyiwe no ku musego. Namutelefone kenshi ndamugisha inama kandi yaranyitavye kugeza naho n'abakozi ubwabo bavuga ati yari intwari. Marguerite, majambo make no kubwira, tubuze umukozi, tubuze umuvukanyi, umuvyeyi. Abagwayi bakwitura bari mu babaro, ariko ico tumusabira ku Mana nuko iyo ugiye wobandanya udusabira. Ku ruhande rw'iwanje ni umubabaro kubera yuko yaranyituye mu misi ya nyuma yiwe asaba ko nomugirira sukubera kugira ngo aronke invitation. Ndabikora mugabo nkabikora mbabaye cyane ko navuga ni umukozi, umuvyeyi, umuntu yitaho ubuzima bwabo bakorana n'abitura ibitaro, biragoye kumuheba, ariko amagara cyari kindi. Mugabo nuko byagenze uko tukamubura, cyo dusaba nuko yagiye Imana yo mwakira amahoro. Nta majambo menshi mfite mvuga, ariko umubabaro kandi ni n'umunezero ko agiye yaritunganije ko yari umusenzi, twari tubizi yama dusengera buri munsi kandi turabishima ntituzovyibagira. Murakoze. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ego murakoze kuduha kano kanya kugira ngo tugire icyo tuvuze kuri mushiki wacu musabye Yesu Marguerite. Marguerite twamenyanye muri ibikorwa by'Imana kuva muri 2014 niho twamenyana. Hama inyuma yaho gato niho Marguerite yasengerwa mu ivugabutumwa kuko byari ibikorwa byiwe yarasanzwe akora. Marguerite rero kuva muri icyo gihe twarabandanije dukora ibikorwa by'Imana. Nk'abantu bari ngaha benshi ndazi ko musenga mu bikorwa byo gukorera Imana, ntabura ntamba umuntu agenda arahura nazo. Ikintu nibukira cyane kuri Marguerite nuko mu byagiye bishika byari gushaka kumubera inzitizi yo gukorera Imana, ntibyigeze bimubuza gukorera Imana. Igihe kimwe igihe naduga mu rugo iwe gashika mu Kayanza, yaranjanye inyuma aranyereka inzu, arambwira ati burya sinari nicaye, nari ngaha ku karago. Iri ni ibanga ridasanzwe, iyo ibanga ridasanzwe ku bantu basenga. Byarankoze ku mutima cyane kuba no mu gihe yari muri ibi bihe bitoroshe by'ubugwayi, Marguerite yakomeje kwizera. Iki ni ikintu gikomeye cyane cyankoze ku mutima, kuko urabizi igihe umuntu amagara mukitse hari igihe atukwizera. Igihe namusanga muri Rokarede ngiye kumuraba
yarambajije ngo ejo n'iryari, ndamubwira arambwira ngo ejo nzoba ndiko ndazunguruka hanze kuko hari ukwizera. Iki ni ikintu gikora ku mutima cyane. Donc Magi yagumanye ukwizera. Iki ni ikintu nashimye Imana cyane kuko agakiza yakiriye yarakakiriye rimwe rizima kandi akagumya ntigeze asubira yaguye. Ninacho gituma afise ukwizera ntakekeranya ko biciye kuri ako gakiza twakiriye turizera tudakekeranya ko ubuzima budashira ari kashi, kuko yavuze ngo abamwizera ntabwo bazokwigira bapfa. Icyo rero ndacizera cyane, ni nayo mpamvu noremesha n'umuryango usigaye kwizera. Novuga ko ari umuragi mwiza Magi tuzomwibukira ko ikorwa c'amasengesho karago. Rero mukomere, mushikame kandi mushishikare ko gusenga, ko kwizera. Ntabwo yapfuye, ico nizeye jewe, iyo umuntu akoreye Imana ntabwo apfa, arasinzira. Abazozuka n'abazoba basinziriye kuko ntibazokumva ico gihe. Ibyo ndabyizera rero, ni nayo mpamvu mvuze ngo Imana imuhe uburuhukiro bwiza. Ariko natwe bidukomeza abasigaye kugira ngo dushishikare inzira twatanguye gakiza. Murakoze cyane. Banyakubahwa kuma aka kanya, jewe nitwa Epipode Baranyikwa, nkaba ndi musaza w'umuhisi, nkaba arije ngire nserukira umuryango muri aka kajambo. Banyakubahwa babyeyi, banyakubahwa asigwa b'umuhisi, banyakubahwa ndongozi muri hano mwese mu cyubahiro Imana yamugeneye, banyakubahwa abaryango bavukanye muri hano, banyakubahwa abagenzi, nshuti mwaduherekeje gusezera uyu muvukanyi wacu, kugira amahoro. Uyu munsi nkuko abakurikiranye imbere yanjye babivuze, ni umunsi wa nyuma wo kubona umubiri w'umuvukanyi wacu Margarita. Ni umunsi tumusezera, ni umunsi ngira ngo umukuru wa nyuma w'umuntu ku isi. Ni umunsi kumbure twari kubabara cyane iyo biba byabaye igiturumbuka, nubwo atawubyakira uko bishitse, ariko dushimira Imana ko yaduhaye akaryo ko kumugwaza, ko kumuba impande, ko kumuba hafi. Turakengurukira rero Uhoraho yadutije aka karyo. Murazi ko habaye ibihe abo twabuze tutigeze tumenya naho bagiye, ariko uyu we igituma avuga nti dushimira Imana nuko tuza kubona aho tumusize ku bijanye n'umubiri. Ibijanye n'impwemu navyo Imana zarabitunganyije, kuko uyu muvyeyi akaba n'umuvukanyi mwavyumvise ko yari n'umukozi w'Imana, yariteguye bimwe bihagije, yariteguye kandi twaranabibona umusanze mu bitaro, barabona yuko
ijambo agushikiriza no mu ndamukanyo ari ijambo ryo kuremesha kuko yari yariteguye. Ibihe by'amashimwe kumbure turaza kubishikira. Abavuze imbere yanje bavuze ubuzima bwiwe sindabusubiramwo, ariko kumbure no bunganira kuri bikeya nashoboye kwabura kuri uyu muvukanyi wacu. Uyu muvukanyi wacu n'umuntu yamanye akamwemwe, novuga kubera ko yari afise umutima mwiza. Sindiko ndabivuga kubera ko yahwereye, na kenshi twarabiyaga kuko mu bantu twakunze kuyaga cyane yarimo. Mbere nagwaye abari bamugwaje kubera ko atari gishobora gutora telefone, karakitora aranyitelefonera, ariko amaze akanya abona koko bari kanira atambonye yarabatuma ati nimumpamagarire musaza wanje aze tuganire, ariko nanje nkabona yuko ariko aransezera, nkabibona muri jewe, ariko ntashobora kubivuga, ntashobora no kubyandika kuko ibanga ni iry'Imana. Umunsi umuntu agira n'umunsi azira, kuko twabyumvise no mu ijambo ry'Imana, ni iby'Imana. Yamanye rero akantu k'akamwemwe no mu bihe bigoye bikanagutangaza, ukabona yuko ari umuntu afise ingabirano yo kuremesha. Akanya rero ndonse gato kumbure ducunguze umwanya umwete, nagomba ndababwire ko uyu muvukanyi wacu navumye mvuga nti ukuntu ateye, nibaza ko iyo umuntu yaronka ijuru tukiri ku isi yari kurironka hakiri kare, kuko no mu bihe bigoye yamanye icyo bita kamwe agasurire, kandi atari bimwe byo guhema. Ukabona ko no mu gihe mwabuze n'umuntu canke mufise izindi ngorane, mu gusigurira akuremesha, atwenga. Aho asanzwe uri kurarira akabanza akagutwengera, ivyiyumviro wari ufise vy'umubabaro n'agahinda bikabanza bigahita. Biri mu bintu namwabuyeko kandi vyandemesheje cane. Akanya ndose rero nagomba beraheze ndemesha abavyeyi, ndemesha abasigwa, ndemesha inshuti, abavukanyi mwese. Ijambo ryo kuremeshanya kuko uyu duherekeje yariteguye, ijambo imibereho yiwe yotwigisha natwe tukitegura kugira ngo nihagera nk'uyu munsi, kuko n'ejo si kera, umwe wese agira isaha yiwe, natwe tuzogende twiteguye dufise akamwemwe nk'ako yari afise. Aha sinza kubarambira kumbure yaza kugaruka mu kindi kigabane. Aha kwaro kugira ngo turemeshanye imiryango y'inshuti, abavandimwe, abavyeyi, abasigwa, tugira amahoro. Yesu nashimwe. Muko abandi bose bayivuze, Margarita umuntu yaranzwe n'urukundo rwinshi cyane. Jewe ndi umukwe muri uno muryango, mugabo ntaraba umukwe muri uno muryango, niwe wa mbere yatanguye kunyakira, kandi kunyakira kwiwe namubonyemwo ibanga ry'urukundo, kuko kunyakira kwiwe wamengana umuntu dusanganwe, naho ryari rya mbere tubonanye wamengana umuntu twari dusanganwe. Ivyo rero nabimubonyemwo, ugiye no muhiriwe yakwakira ukabona ko wisanze. Ahanini rero ngomba kuvuga muri iki gihe yaramaze iminsi agwaye, kuko nkuko babivuze yashikiye iwanje, ariko ntiyashikiye iwanje kuko agwaye, n'imbere yaho yaguma ashikira iwanje. Jewe rero muri uno muryango
mvuga nti nari nkomeye cyane kandi n'ubu ndakomeye kuko abenshi iyo bamanutse bashikira iwanje na cyane cyane abitwa ko bakiriye umwami Yesu. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Muri ibi bihe rero yamaze agwaye ntako tutagize ngo barabwene ntako tutagize. Abakozi b'Imana bari hano barabizi, twafashe umwanya mwiza wo gusenga, dusenga kugira ngo Imana imutuzigamire tubandanye tumwamura ko ibyo twari ko turamwamura. Mugabo nta kundi Dawidi asenga Imana kugira ngo umwana yavyaye kuri Mukawuriya ntiyitabe Imana. Yamaze indwi yose yisonzesheje ataco ajya atacamo. Aha muri twebwe hari abantu bamaze iminsi bisonzesheje. Ngako Imana yari yabiteguye. Margarita yarasezeye uno munsi mana ko turiko turamuherekeza ijyanyuma. Akigwaye rero uko bayivuze yakumanye umunezero, yagumanye kurema. Hari igihe ugiye kumuraba ukihebura ukagira ubwoba, yakubwira ngo kugize ubwoba n'ibiki, ngo jewe sinzopfa nzobaho kugira ngo namamaze ishime ry'Uhoraho. Yesu nahabwe icyubahiro. Iryo jambo yarakunda kurivuga. Ibyo yakoze rero yarabikoze kandi biriko biramamara. Ngomba mvuge akiri ku musego yarazinitse mu gitondo, tumba natubwiye ngo Imana yarayivuganye nanje, hariho abatama akazi ku kazi nawe dukorana badashoboye. Imana yambwiye ngo ndabagurire ibitenge. Wenda nigana ndasenga nawe ati none Mana je nta amahera nta ngo sinayabona aho nshobora kuyakura. Mugabo agize gutya azayumva umuntu amutelefone amubwira ko yumvise ko agwaye, hari agafashanyo amurungikiye. Menga byari ibihumbi 120 amurungikiye. Acavuga ati iyi Mana dusenga ni Imana ikomeye cyane. Yesu nahabwe icyubahiro. Ati jewe nariko niririra ingene nshobora kwambika abo batamakazi n'abakecuru badashoboye, nibaza ingene amahera nzoyaronka ndi ku musego bikangora. Mugabo Imana yavuge muri jewe yari yabonye ko amahera nza kuyaronka. Burya yaciye abwira Riyete hari kwa gatandatu nyaragasa kuri kotebu ayo mahera yose 120 yatanze yose nta na rumwe yakuye. Ntiyumvire ko imitari karafata ari ni izimvye aya muhuko nyene ati genda ugura ivyo bitenge. Riyete aragenda arabigura arabizana kuwa Mungu menga bacha birongeka n'imodoka birongekana umushoferi kugira ngo abitware. Ukuvuga ko ari ku musego yarambitse abatishoboye bashika 9. Bashika 9. Rumba rero ivyo biri muri vya bikorwa by'urukundo turiko turavuga. Bya bindi ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa bapfa bapfire mu mwami, ngo ibikorwa byabo bibaherekeze. Yesu nashimwe. Izi nizo ntahe tuba tugomba ko mu gihe twitavye Imana ibikorwa twakoze biduherekeza, aho guherekezwa n'amarira tugaherekezwa n'ibikorwa vyiza twakoze. Kwenga rero acikana ko hari ku munsi w'Imana mbe ku rushengero nari narushe sanga nukuri yaremve gose. Namuramukije nterakibasha kubona. Ndabaza yamukwaje ati none ko yanse kundamutsa byagenze gute? Ngo burya we arakubona. Amasare y'umuganga yarashitse, umuganga aje ahamagara mwene wabo so yarahekeje abaje kumusuhuza. Ahamagara madamu wanje asanga si hari nawe arasohoza agiye kurondera imiti. Ndanumva arampamagaye ngo papa yini ngo nyaruka musabire uruhusha nitahire.
kuko sinkeneye ko aba baganga basubira kuntera imiti. Umuganga araza ngo amukoreko aranka je ndamuyengayenga ati ihangane bagushiremo iserumu niyahera ndace ndagusabira uruhusha bitahe. Aranka. Mugabo umuryango harimwo umuganga acavugana na muganga tima ndamushiremo iyo serumu abona kwemera ko amutera iyo serumu. Rero ni ukuvuga ko iyo turiko turasenga hari igihe amasengesho yacu azibira abari kurengana ngo bashike kwa data ariko arabahamagara. Jewe nibajije nti ariko ambwira ngo ndamusabira uruhusha rwo kuva mu bitaro atahe muhira, ntariko ndibaza niyumvira ko agomba ko ndamusabira uruhusha kugira ngo arengane ashike kwa data wo mw'ijuru. Hariho abakozi b'Imana bapfukamye bararira bariko barasaba imbabazi kubw'amasengesho basenze. Kuko twese twasenga ati Imana mwongere iminsi yo kubaho, mwongere iminsi yo kubaho. Mugabo nyuma turabona ko dukwiye kuvuga ngo arengane. Ni bire nagomba kuvuga ku bijanye n'iyi minsi twamaranye amezi arenga 5 agwaye ko yagiye mu bitaro bitandukanye. Rero iciza kuri twebwe abakiriho dutegure iherezo ryacu, tuze turangize nk'uko Margarita arangije. Ni umunezero mwinshi cyane. Iminsi irahita irihuta, uyu munsi n'uyu nanje nejo canke nawe nejo. Iciza nuko twagomba rero tumahagurutse mukamarakiza manto ashikana mu izina ry'Abantu. Murakoze amajambo. Uyu muvyeyi yari umuvyeyi wacu akaba no nyina wacu, twavukana turi buruse irangire ku ishuri muri Katara. Arambwira ndiko ndarondera amadosi, arambwira ati banza urindire ntaragera nzokurekura. Ico gihe vyari bitoroshe, anamfasha kurondera urupapuro rwemeza yuko abandi bangiriye nkazogenda mu wundi mwaka. Yarambariye ati banza urindire hari ibikorwa ngomba kuguha, gusa sinabimenye. Kuva ico gihe tukamana tuganira byinshi, arambwira ati urakwiye kuzuraza gusenga cyane. Narose akanya keza ko kumva impanuro ziwe. Nagomba gushimira byimba mutima umuryango waratubaye hafi mu bihe bitari byoroshe, habaye ibintu byinshi dukenera kuja kumuvuza ahantu hatandukanye, turondera ibipimo ahantu hatandukanye. Ico gihe ndibuka asubira mu bitaro rya nyuma, twagira tugende mu bitaro mu Mutoyi gukoresha ama-exam. Tugiye tugeze mu nzira ya turasubira inyuma kuri wa Karede, baramwakira baramutera umuti yariko arasenya. Ico gihe umuganga acatubwira ati mumutahane aruhuke azogaruka ejo. Bukeye turasubirayo saa 2 caramwandikira imiti, acana tubwira ati kuri yatapageze mwamurarindiriye akabanza agafata imiti akazogaruka mu nyuma. Kandi iminsi 2 iheze baciye dusubira kwinjira mu bitaro kuri wa Karede nyene. Hama ari mu bitaro bagiye tubona abagenzi be benshi batuba hafi. Hari abaganga ngaha badufashije no kugira ico gihe turonke icumba, ndabashimira. Hari abantu benshi bagiye badufasha muri byinshi. Ndibuka amaze iminsi 3 mu bitaro baciye bamwandikira scanner. Ico gihe nta mahera yari asigaye, ngo hariho abantu mu muryango badufashije kugira dushobore kuja kwikoresha kurikira. Banaduha umwanya mwaduherekeza, ndabashimira cyane. Ndashimira na mutama Pasiteri Mpawonimana Dominiko badufashije cyane ico gihe.
tunaduga tugira tuje no mutoye yaraduhaye imodoka tugenda n'ibitoro bimushimira yagiye tuba hafi ibintu byinshi. Ndashimira umuryango wabo na mama benshi ku munsi baguma bambaza uko ameze, na mama Urupfu yari yasabye ikonji igihe cyose yaragwaye yarahari yaramugwajije. Ndamushimira cyane agira nasaba umumpera amashi. Ndashimira nifasha akanya keza ko gushimira abagenzi, abantu mwagiye mutuba hafi mwarakoze. Bagira tubasaba umumpera amashi umuvyeyi wacu icyo gihe yaza aramanuka bigoranye asaba ikonji ariko akaza kaba. Nta byinshi nturonka byo kudondora ibyo twayaze akanya. Nagira mbashimire mwese mwaje kudushigikira n'abo tubaye hafi mu bihe bitari bisanzwe. Hariho abadushitseko kwa muganga n'abadushitseko umuvyeyi wacu amaze kwitaba Imana. Mwarakoze cyane. Ibihe bitari bito jewe bakunda musanga yawe cyo cyonye jambo ry'Imana rivuze riba rivuze nta santima n'imwe. Hanyuma nagomba no kuri byinshi byavuzwe kuno muhisi utandukanye wanje babivuze byose kuko yabikorera ku mugaragaro. Ni benshi yashinga intahe naje ubwanje kuko umunani yaraduza avuye muri clinique arambye ati ariko avuye ngo baragenda cinjira mu nzu ati n'ubu nje mangeza ko yaraje akamara n'ibiri gashobora gasubira mu gitabo. Twarayaze byinshi murazi ibyo bubatse by'abana kuko intahe nkuru iva mu ishengero ryo mu nzu. Yego nicyo gituma ndashimira Imana yamuhaye kurwara iminsi myinshi burya kwari ukumuhingura. Amen. None atawe ko kwari ukumuhingura by'ukuri imweze by'ukuri kuko ni kenshi yataga cyangwa ati ko ngarutse ufata kandi kanya tuyaga agatire bagiye ikindi gihe agatumira n'uwundi ga mu bibi mwabonye byahagizwe ndamwita mama kuko yaraje hagati akumviza tuvugana icyo tuvugana ntamubwira ni ukuri kintu cyose kizokenera ko wivuza kintu cyose cyokenerwa twotuma dutanga byose mugabo tukagarura ubugingo bwawe. Icyo nagisezerana imbere yiwe icyabona. Ariko Imana ishima kuko agiye tutarashika kure cyane mu buryo bw'ubutunzi bw'umuryango kuko umuryango wose watubaye hafi turafatikanya umutwaro kuko umaze kuronka mufatikanya umutwaro ucuremuruka aho ngarutse ku muryango wa hafi abavyeyi abavukanyi ba Ufise na ba benshi bose Imana bampezagirije cyane gose. Amen. Ata no mwavuyemo nukuri Imana yarabahezagiye. Amen. Mushishikare guhezagirwa kandi ubwo rukundo Imana yabahaye nukuri Imana ikuvyerekana wowe yabikoze. Jewe le 2 janvier fekeze bizwa mbere niho yafashe telefone uko bikuze ko mfata telefone muri kamera kuderanje carambwiye rero rero z'amafaranga burya ngo naho umugabo n'amafaranga kuri kumvuza ariyo baragishinga jewe narose ifaranga njyana ibi mugabo narigeze kukubwira yuko hari ijwi kumaza muri jewe cyo kugura abapfakazi bakora muri service yanje nibambika. Namubwiye nti bikora uko Imana bikubwiye naho nta kintu nongerako. Sinavuze nti banzu yadutiza cyane tugure ubundi muti oya, navuze nti bikora uko Imana yabikubahiye. Hanyuma yabikoze uko nyene kandi byagenze neza cyane. Ejo bundi abazokwinjira mu rugo rwacu muzosanga ifoto yiwe ihanganye n'ifoto y'abapfakazi yambitse. Amen. Igikorwa cyamwitangiye imbere kiramwugururira kandi kiranamuherekeza. Twebwe umunsi twamuherekeje ngo turataha. Ngabo cyo yakoze
camwitanye imbere kadodora arinjira kandi kizonamuherekeza. Amen. Ibikorwa vyiza rero tuvyiteho cyane kuruta ibindi byose. Nitubwe kubakira abantu amazu cyangwa ibindi mugabo ibintu byo gufasha imfuvyi n'abapfakazi ni naryo yaragize umuhungu wiwe mukuru jewe ariho ndi yarakimubwira ati uzokwiteho imfuvyi n'abapfakazi ubuzima bwawe. Iyo ari umumiliyoni ndabe kuri jana mu uritebagaza hariya abari hafi yiwe yacubaze musanzwe yadusezeye yadusezeye umunsi atugiriye ibintu tukavuga tukishima ngo arasohotse avuye mu bitaro n'iserumu akayitwarira mu ntoke yicana jandira no mu kanwa hose hakize uburengo nshonga nohojya umuco mwe nokenwa bacafata itero ngira ngo byangize bukeye naje mvuge ndamusezeye mugabo munasinziriye cyane ndavuga nti muramusezerera niyavyo nkuko yabivuze no kuri jewe nta mwanya narose wo kuma hafi kubera akazi ka misi yose kuko inda imwe igiye nkubajanye gwiwe mbwa yiwacu iguma ari sebuzana ico gituma uyu munsi tumusezeye kugira ngo dusubire kurondera kuko izacu zo ziguma zagaza hanyuma rero ndashimye muri rusangi abaganga ntako batagi hari ibyo bashakashaka n'ibyo biyumvira birenga ku byo biza mbega niho bari ibyo bari mugabo byose n'ukuri batagize. Abasenga barasenze ngira ngo ibiroro by'amasengesho bo bizana ntabo byikorera mugabo Imana ivuze ibivuze. Amen. N'ukuri abasenzi bari bahari abasengera hafi yiwe abasengera muhira bari bahari kuje mu mugarura ariko tumenye neza yuko n'ukuri Imana yavuze bigihinduka. Muri rusange rero nakoma gushima ko navuga byinshi nabandondogoye ariko ijambo riri mu cete ca Luka ubutumwa bwiza bwa Luka 6:38 bavuga ibijyanye n'ingero umuntu wese akwiye kuronka bivanye n'ibyo yakoze. Amen. Umuryango wanje nuko ingero itsindagiye ingero inyingishe ingero isesekaye hamwe no nk'ivyuga n'ivyuha abana bake barabana izobe mu byo mutezemo byose. Amen. Izobe mu byo mutezemo igihe cyose. Familia ya Papa Yeni yabivuze ko ati nakundwa akaje mu bandi nukuri nivyo niko twavyisanze mu konyene naje niyo nje nihashikira umva yabaye iragiriro nzosa guhindura ushobora yabaye iragiriro yabaye iragiriro mugabo sikuba ko ari aho gusa ariko muri rusange n'ukuri tuzokora ibyo dushoboye byose abana bashwiragira mu muryango wose kuko abana ubone bafise umwanya wo kuramukanya kandi nta mwaka w'amukanya tukironka abana bazoshwiragira mu muryango yose batuma baharara rimwe cyangwa kabiri mugabo mwese mubone ishusho ya Margarita ko ikihari ivyamwa yasize ni birebire gose size abana 4 urabona ko vraiment nta mucuko arimo abana beza cyane abona ukuri bizera ko Imana yarakoze inshinga n'Imana cyane tuvuga Imana ubandanye kudufasha bagere mu bigero kandi nzobone ibindi vyamwe nyine wabo atagiye atabonye. Amen. Ndayifurije kwiga mugire ubumenyi kuko muri abana mukwiye kurasa kure aho abavyeyi twe tutashoboye kurasa. Abana n'umwami urasa kure cyane urasakura baragera ahantu uri umuvyeyi ugatangara ngo umwana wanje niwe karavugwa ntuzewe wewe utigeze unavugwa no mugashambi cimbira atamwanzi bakata mutaho ukaza ngo umwana wawe afashe umunsi wose wo kumuvuga ugatangara tivyo nibiki ndabipfurije mugisha rero muzokwige mugere kure nimwishiremo ibindi bindi ngo kuno trabaye imfuvyi kuri mama no Jésus est encore vivant. Amen. Il est fidèle. Il est là pour nous nourrir. Byose arabifisemo. Amen. Nimwihute oya. Nimwihute. Mbega tuzokoranira uruziko
tuzobonana n'abera imbere y'intebe y'Imana. Tuzogendana ku nkombe y'urwo ruzi rw'ubugingo. Tuzosenga Imana yacu, tuyihimbaze egome tuzabonana kuri urwo ruzi rwiza rw'ubugingo. Ego tuzobonana n'abera imbere y'intebe y'Imana. Tuzohurira n'abera ku ruzi Dusabe abavyeyi bamusabye Yesu Margarita bahaguruke kugira ngo baje bashireko amashurwe amusezera. turabaye kazi. Egome tuzabonana kuri urwo ruzi rwiza rw'ubugingo. Ego tuzobonana n'abera imbere y'intebe y'Imana. Egome tuzabonana kuri urwo ruzi rwiza rw'ubugingo. Murindire tonde mukorerako. Tuzobonana n'abera imbere y'intebe y'Imana. tuzoshika vuba Nuko tuzoshika vuba kuri rurya ruzi rwiza. Tuzoririmba n'ishimwe twuzuyemwo amahoro. Dusaba abakozi b'Imana bari hano, abapasitori bahaguruke. Utegereza ko ari umupasitori turamuhaye ikaze kugira ngo ashike hano ashobore gusezera umukozi w'Imana. Tuzobonana n'abera imbere y'intebe y'Imana. Egome tuzobonana kuri urwo ruzi rwiza rw'ubugingo. Ego tuzobonana n'abera imbere y'intebe y'Imana. Tuvuze abapasitori tuvugana n'abakenyezi babo. Tugomba kubikora mu rutonde rwiza cyane. Uzi ko atari umupasitori cyangwa atari umukenyezi w'umupasitori arindire turamuha umwanya. Ageze kw'irembo yabambwe ku musaraba, yaje gutoranya abera babane mw'ijuru. Kw'irembo Turagomba duhe ikaze abavukana na musabye Yesu Margarita bahezeke. Turabaha ikaze. Twarahejeje nuko abakoresha bamuhaye kanageze kw'irembo. n'abo mu ntwaro bose turabaha ikaze. Yerekana yuko aje kuboneka, abitugira duhabwe kuramba ntidupfe, kuramba ntidupfe. Kw'irembo 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 kw'irembo
izoshira intambara izoshira n'amahoro azohora kugeza ibyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu bitsinzwe na Yesu yagizwe sha niho hazocika iwacu niho hazocika iwacu udapfa kukuye gupfa kwirembo aje kanageze kwirembo Rukine kubugingo urupfu okujana gusa waguma niwagumukoro bemugenzi ngeso zawe zimurikira abandi bose urama iherezo ryiza urama kurangiza neza urama iherezo ryiza urama kurangiza neza urama iherezo ryiza urama kurangiza neza kugira ngo handitse ko Terrestre aho yitavye Imana ngo aracyari kumwe nabo. Ishurwe ry'abavyeyi handitse ko ngo kibondo ntituzokwibagira. Isi yamuhaye ikaze turacyakurikira ishurwe y'abavukana y'umuhisi. handitse ko ngo Imana ikwakire. Hacashira ishurwe ry'umuryango wa Koloneli Bukuru Jean Bosco. handitse ko ngo repose en paix du Seigneur. haracahakurikira umuryango wa Waranyikwa Epipodi. Imana nikwakire. Hacakurikira umuryango wa Koloneli Ntawunkiriye Pater. abawe ntituzokwibagira niko bashize ku ishurwe ryabo. haracakurikira ishurwe rya Tuyikorere Estrone. Tuyikorere Estrone
Turabaye kaze. Turagusezeye amahoro. Umuryango wa Kubwayo Vena urashimira bimwe bivuye ku mutima inshuti n'abagenzi ukuntu bawubayeho muri ivyo bihe vy'umubabaro. Anize ko ngo jana amahoro ya Rugira. Ishurwe rya Ufise Musema. Dushirako ishurwe ry'umuryango wa Nyininyeretse Nikora. Koperative z'abana bakuranye n'umuhisi. Inshuti z'abana bakuranye n'umuhisi. Shirako ishurwe ryanyu. Reka duce dushirako ishurwe ry'ishengero ry'ubwiza bw'ijambo. Ikaze koperative Kofefu rya Miburo Damascene. Turabashimiye rero mwese avukanyi agenzi ndongozi mwaje kudufasha ibikorwa byo guherekeza uwacu agiye tukimukunda. Mu kanya naciye hano nari mfise akanya n'ijambo ryo kuremeshanya umuryango, ariko ubu naho ndagarutse. Umuntu munkundire munyakirire akandi kajambo ngira nongere kubabwira, nako nyine sinza kubarambira kuko ijambo rimwe gusa. Mwigoye mukadufasha mukaduserukako, mbere nonahera mu misi umuhisi yatanguye gukikwa n'amagara. Aha bari hano n'abatari hano, umwe wese mu bari bamuzi, mu bari basangiye ubutumwa,
haba mu kurera, haba mu muryango, mu kibano. Umuntu wese yaje muri ibi birori, Mana uduherekeze. Umuryango wa Kubwayo Vena urashimira bimwe bivuye ku mutima inshuti n'abagenzi ukuntu bawubayeho muri ivyo bihe bitari vyiza, ibihe vy'umubabaro. Ndakwibutsa yuko twokwama twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha. Wari kumwe na Beni, amajwi n'amasanamu. Ndakwibutsa ko wari kumwe na Cedric, yari Step Media ca kinyamakuru canyu. Mukunda cane, tuzosubira rero naho gutaha. Bye bye.